Reka subire ndabaye kaze mwese shuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri isheni yanyu nkuru dene Isange TV, isheni bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro biba bigizwe kandi bavyakura amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Reka subire ndabakenguruke kandi mbahe kaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo, amakuru yo kuri w'Imana hakaba ari amakuru rero araza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira mu bitaro vya Gitega aho wahoze ari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alenguiyome Bunyoni arwariye. Tuze kurabira hamwe ko biriko birahavuga ko kurungu amagara yiwe ashobora kuba yasubiriye kumera nabi ndetse ashobora no kuryamira ukuboko kw'abagabo. Nimuje kandi Alenguiyome Bunyoni yapfunzwe yagirizwa kuba yaragize uruhara mu gushaka gutembagaza umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye ndetse no gushaka kumugandagura akoresheje amangete. Alenguiyome Bunyoni yari yakatiwe gufungwa umunyororo w'ubuzima bwiwe bwose, ariko kandi aca mu mwaka w'2023 nibwo yajanwe mu ibohero rya Gitega kw'igenekerezo ry'icenda ukwezi kw'icumi nibwo Alenguiyome Bunyoni yajanwe mu bitaro vy'akarere vya Gitega aho vyagaragaraga ko amagara yiwe atifashe neza. Hari abavuga ko yoba yari yahawe isumu n'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye, ndetse hakaba hari n'abandi bavuga ko yoba arwaye indwara y'igisukari. Gusa amakuru dukura mu baganga na cane abamuvura avuga ko kuri ubu ngubu Alenguiyome Bunyoni ngo atari guhema neza, ndetse isaha n'isaha ashobora kuryamira akaboko k'abagabo. Amakuru rero dufise nuko kuri ubu ngubu mu bitaro vya Gitega amakuru ahaturuka Alenguiyome Bunyoni kuri ubu ngubu isaha n'isaha ashobora kuryamira ukuboko kw'abagabo. Turaza kandi no kunyarukira mu Bubanza turabihamwe uko abanyagihugu bahimbaje umunsi mukuru wa Noheli ndetse nuko ibintu vyari bihagaze kuri uwo munsi. Mukanya ni makuru yacu kuri yo bw'idonido. Reka dusimbukire mu bitaro vya Gitega hariho dutangurira amakuru yacu na cane ko biriko biravugwa ko ahoze hari umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Alenguiyome Bunyoni aho amaze igihe arwariye mu bitaro vya Gitega. General Alenguiyome Bunyoni yimuriwe mu bitaro Kira Hospital i Bujumbura. Bunyoni yari yinjiye ibitaro bikuru vya Gitega kwa Gicenda ukwezi kw'icumi uyu mwaka, inyuma yaho hari abatabaje ko yasa n'uwataye ubwenge atari akivuga, niyo bagiye kumuraba mu cumba ngo bamusanga yinyegeje munsi y'igitanda. Uyu munsi inyuma y'imutaga General Alenguiyome Bunyoni yinjiye ibitaro vyigenga Kira Hospital Bujumbura. Mu minsi iheze yari yatoye mitende, abamwegereye bavuga ko yashobora kubavugisha. Ntituramenya ko ibintu vyoba vyayangaye canke ko hari ubuvuzi badafise Igitega bwatumye amanukanwa i Bujumbura. Mu ndwi iheze hari umugwi urimwo uwujejwe kugendanira umukuru w'igihugu, bamwe mu bakuru nk'iperereza ndetse n'abapolisi batembereye ibitaro Kira Hospital barabizunguruka vyose. Nta nkeka ko umugambi wo kuhazana Bunyoni wariko urategurwa. Abegereye ibitaro batubwiye ko habayeho akantu ko kumunyegeza bamwinjiza bamucishije inyuma. Batubwiye kandi ko bamuzanye afuse. Bahavuye kandi bamujana muri kimwe mu vyumba bine vyo hejuru bita VIP bigenewe abakuru kandi usanga vyigenga. Aha hantu rero haracunzwe cane bikomeye n'abajejwe umutekano. Ni inkuru tuzobandanya gukurikirana. Tubibutse ko General Alenguiyome Bunyoni yabogojwe mu mabanga y'umushikiranganje wa mbere muri Nyakanga 2022 yagirizwa ko ari we yatumye igitoro, isukari ndetse n'ifumbire bikena ngo mu ntumbero yo gutembagaza Perezida Ndayishimiye. Muri Ndamukiza 2023 Alenguiyome Bunyoni yarahagaritswe aho yari anyegeye ku mukuru w'umutumba kumubone. Unyuma yahavuye kandi ajanwa gupfungwa n'iperereza i Bujumbura mw'ihoro rikuru rya Ngozi, hanyuma mw'ihoro rikuru rya Gitega aho yateguriwe agasho kadasanzwe
gatuma ndetse atabonana n'abandi bantu. General Arengeyo Bunyoni yagirijwe ivyaha bikomeye cyane harimo ivyo kugerageza gutembagaza Perezida Ndayishimiye, mbere hanagiwemo amangetengete. Yoba kandi yagerageje kwiba umupfumu wa Perezida Ndayishimiye. Yagirijwe ivyaha bijanye no guhungabanya ubutunzi bw'igihugu ndetse no kwiha amatungo adasiguritse. Yaciriwe igihano cyo gupfungwa ubuzima bwose ndetse no kunyagwa amatungo yose yari atunze. Reka dusembukire muri Bubanza ho ihimbazwa rya Noheli mu bihe ubuzima buzimye ndetse n'ubukene. Kuwa 2025 kigera muri uyu mwaka Bubanza nk'ahandi hose mu gihugu, Noheli ya 2025 yahimbajwe mu bihe by'ubukene budasanzwe bukabije cyane, hamwe ndetse n'iduga ridasanzwe ry'ibidandazwa vya nkenerwa. Hagati y'iduga ry'ibiciro by'ifungurwa, kutariho imishahara y'abakozi ba leta, imiryango myinshi yagize amahitamwo agoye mu guhimbaza uwo munsi mukuru. Nubwo hari ndetse ingorane mu bijanye n'ubutunzi, uwo munsi mukuru ni igihe cyo kwemera kwisuganya no kwegeranya imiryango, bikerekana kandi ko abanyagihugu bama biteguriye kugumya umuco urukirisu ubonetse mu gihe by'ubukene. Aba banyagihugu bo muri komine Bubanza mu ntara ya Bujumbura mu burengero bw'igihugu c'u Burundi barahimbaje kuri ubu wa kane igenekerezo rya 25 Munyonyo kigera muri mwaka Noheli mu bihe bigoye cane mu bijanye n'ubutunzi ndetse n'imibano. Ihimbazwa ry'uwo munsi mukuru rihuriranye kandi n'iduga rikomeye ry'ibiciro by'ivyankenerwa byose ku masoko yo muri ako karere. Ikiro c'umuceri kiri hagati y'ibihumbi 5,500 n'ibihumbi 7 by'amarundi, mu gihe kandi ikiro c'inyama cashizwe ku bihumbi 30, igiciro imiryango myinshi itaronka. Ivyo bidandazwa kandi byankenerwa mu minsi mikuru ya Noheli abeshi ntibashobora kubigura. Kuri izo ngorane kandi hiyongera ko kudahembwa imishahara y'abakozi ba leta bigashira imiryango myinshi mu bukene budasanzwe. Ibiterwa ndetse navyo ngo ntivyari bwere bikagabanya kurusha ubushobozi bwo kuronka amafaranga canke kwigaburira. Nubwo hari izo ngorane zose, Noheli iracafise uruhara rukomeye cyane kubemera. Uwo munsi kandi mukuru wa Noheli warahimbajwe mu mashengero yo muri iyo komine. Bamwe barafashe incuro 2 canke 3 ivyo bahora bafata, abandi bakaba bahisemwo guhimbariza mu mihana yabo bakoresheje uburyo bafise, bagashimikira ku gufasha abana. Bamwe mu badandaza kubera iminsi mikuru baradugije ibiciro by'ibidandazwa, ikintu cama kinegurwa n'abanyagihugu. Ibubanza siho honyene habereye ivyo bintu. Mu bice byinshi by'igihugu abanyagihugu bavuga ko bahimbaje uwo munsi mukuru mu bihe bikomeye cyane, bikunyurwa no kudahembwa kw'abakozi ba leta. Bagaba bategerezwa gufashwa n'ivyo mishahara mu ndwi igira kabiri iya nzero. Ibubanza Noheli ya 2025 yahimbajwe mu bijanye no kwemera hamwe ndetse no kwibako, ariko kandi mu ngorane zikomeye bigatuma abanyagihugu bigorana guhimbaza uwo munsi mukuru uba urimbirijwe. Reka dusimbukire n'ubundi no mu yandi makuru kubiriko biravugwa. Tunyarukire muri korera iriko iravugwa mu Rumonge. Impunzi zishika 7 z'abanyekongo zarapfuye mu ndwi 2. Kuwa 2023 kigera mu mwaka ikiza ca korera kiriko kiriha inkumbi mu gisagara ca Rumonge ku nkengera z'ikiyaga mu ubumanuko bw'ubushira uburengero bw'u Burundi.
mu ndwi zibiri ziheze gusa impunzi zishika indwi z'abakongomani zarapfuye mu gihe kandi izindi ibihumbi n'ibihumbi ziri mu buzima bubi cane. Ibikenewe cane kugira ngo abo bahunze bafashwe biguma vyiyongera muri ico gisagara co ku nkengera ikiyaga Rumonge rero, aho impunzi z'abakongomani ziguma zisukiranya zikaba zarongereye ubushobozi bwo kuzakira mu bijanye n'intwaro. Kubw'indongozi zaho nyene, impunzi zirenga 25,000 z'abakongomani ziramaze kwakirwa mu Rumonge ndetse ngo zibandanya ziniyongera. Mu Rumonge impunzi zashikiwe mu bibanza bine vy'agateganyo, nta na kimwe muri ivyo bibanza bigifise ibisabwa byo kwakira neza izo mpunzi. Impunzi zihaba zirundarundanye hanze, zitaronka amazi meza akwiye, ubwiherero canke ukuvurwa neza. Ivyo kandi bigatuma indwara zifatiye kw'isuku rike zibandanya zirandagatana vyoroshe, co kimwe ndetse na malaria ndetse n'amacinya. Mu nama yabaye kuwa mbere igenekerezo rya 22 kigera muri uyu mwaka, abajejwe intwaro baragabishije kubijanye n'ingene ibintu vyifashe. Musanteri waho Augustin Minani yemeje ko abantu 7 bamaze gupfa bahitanywe na kolera ku bantu bashika 10 babanduye ubwo mu ndwi zibiri zonyene. Yatangaje kandi ko mu Rumonge yarengewe n'ibibazo haba mu bijanye n'amafaranga canke ibikoresho, kandi ata buryo ifise bwo kwishoboza guhangana n'ivyo bibazo cyangwa se n'izo ngorane zikomeye. Kuri iyo ngorane kandi abajejwe intwaro basabye abadandaza, amabanki, amashirahamwe yo mu gihugu ndetse na mpuzamakungu, amadini hamwe ndetse n'abandi bafise umutima wo gufasha ko bofasha mu gutanga amafaranga ahanini yo gutwara impunzi mu ikambi iri mu buseruko bw'igihugu mu ntara ya Buhumuza. Muri umwe kandi impunzi ibitari bike ivyo gufungura amazi meza, imiti, aho kuba arabangamiwe cane. Aho kuba impunzi n'ibindi vyankenerwa vyose amagara yabo arabangamiwe cane, kandi bashobora kwinjira mu bihe bibi kurushiriza hamwe ndetse hatagize igikorwa vyihuta. Mu mpera z'indwi iheze Diocese Katolike ya Bururi yaratanze ifashanyo, ariko kandi nk'uko abajejwe intwaro babivuga, ubwo bufasha ni buke cane ugereranyije n'ukuntu ibintu vyifashe. Ni ima riguye mu ruzi. Umuvuduko w'impunzi z'abakongomani rufitaniye isano no kwiyongera kw'intambara ziri mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, aho ibice vyinshi n'ibisagara vyafashwe, harimo ndetse na Uvira byafashwe na AFC M23 mw'ijoro ryo kuwa 9 kigera rishiro wa 10 kigera mu uyu mwaka. Ico gisagara kiri hafi cane ya Bujumbura, hari ibiro by'amashami y'amashirahamwe mpuzamakongoni ndetse n'uburongozi bukuru. AFC M23 yasubiriye gukomera kuva muri 2021 igizwe cane n'abatutsi bo muri Kongo. Ubu bakaba kandi yarafashe ibice byinshi muri Nord Kivu ndetse na Sud Kivu, harimo ndetse n'imigwa mikuru ya Goma ndetse na Bukavu, hamwe ndetse n'uburere bwinshi burimwo ubutare bwinshi kama nka Rubaya muri teritwari ya Masisi, kimwe ndetse no mu bibanza bicungerwemo bicukurwamo ubutare bwa koruta bwinshi kw'isi yose. Ubwo butare kandi bukaba bukoreshwa mu gukora ivyuma by'ubahinga bugezweho. Uwo mugwi warinjiye muri AFC Alliance Fleuve Congo, ingoro irongowe na Corneille Nangaa yahoze arongoye Seni, ashikikiwe
ashigikiye kandi ko Kongo yoba igihugu kigizwe n'intara zigenga. Kinshasa iragiriza igihugu kibanyi c'u Rwanda gufasha AFC M23 mu gihe kandi u Rwanda narwo ruvuga ko Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo ndetse n'u Burundi bafasha FDLR, umuhari w'Abanyarwanda b'Abahutu bamwe muri bo bagirizwa ko bagize uruhara mu nyabwoko ryakorewe Abatutsi mu Rwanda muri 1994. Gusa ku rundi ruhande kandi leta y'u Rwanda ntiyegesheje guhakana ibyo yagirizwa byo gufasha AFC M23, ikavuga ko ataho ihuriye n'uwo mugwi utwaje urwanisho mu kugabanya umutekano mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo. Kuva muri Ntwarante 2023 Burundi bwararungitse abasirikare barenga ibihumbi 10 muri Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo gufasha FARDC ndetse n'imigwi ya Wazalendo, bituma ndetse ico kibazo kirushiriza kuba mpuzamakungu kandi bituma impunzi ziyongera kwinjira mu Burundi. Mu gihe mu gihugu cose impunzi zaba Kongomani zishika kuri 50 ziramaze gupfa zishwe na kolera mu makambi y'ifatakibanza 4 muri izo ndwi zibiri ziheze, nk'uko biri mu makuru yegeranyijwe n'imbonesha kure yacu ari nayo yanyu ya Isange TV. Ayo rero niyo makuru twari dufise yo muri iyi saha, reka tubidusozere ngaha gusa, tuza gusubira mu makuru n'ubundi araza kubagezwa kuri no chaîne yanyu mukunda cyane Rudende ya Isange TV, chaîne bashikiriza amakuru ndetse n'ibiganiro byabigezweho kandi bavyakora amatoza mu rurimi rw'ikirundi.